Kaze cane muri kiganiro ca Dikobu nagira ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe mushinga ntahe Samuel agihagarikiye atubarire mu majambo makeyi ico Dikobu bisigura nico Dikobu ibereyeho. Dikobu ni développement, initiative et coopération des Burundais aux États-Unis d'Amérique. Mu Congereza barabivuga neza ko ari development initiatives and corporations of Burundians in USA. Nagira ngo uyu mugoroba uwobaza umwe muri mwebwe ikibazo canke ibibazo nyamukuru mubona aho muherereye nk'abarundi nk'abantu mwabayaha mwovuga ko ibibazo biduhanze bimeze gute hasabwa gukora iki? Ku myaka jewe maze muri Amerika naje ndi umwana mutoyi cyane mengo ufise imyaka 12 iyo hataba ibintu bibiri ntawo zutimjemba ndi hehe ndiko ndavuga ntangura guhera ku bintu vy'imico kama kuko nivyo vyandeze kandi navyo vyanshikije naho ngeze ubu ndi nakuriye mu mico y'ingoma imico y'ingoma Gerimana sanga muri Nashville Tennessee rahari candayibandanyamwo ku bw'ivyo amashuri aheze muri secondary gutyo tukira amashuri mato y'ibito hano middle school na high school muri weekend abamfisa activity ico gituma hari ibintu bibiri bifasha urwaruka dufise rukeneye kugira activity nyinshi kugira ngo iki gihugu ni ciza gifisemwe vyose ubwo batudafise activity y'urwaruka bica bituma usanga urwaruka rwacu ibibondo vyacu bikubera kura kuko murazi kino gihugu ko gifise vyinshi baja mu vyabo. Ndashimira Imana ku bw'ibintu vy'ivyo mico n'imyaka mfise imyaka 35 nkaba Imana yaramfashije nishobora kuganira namwe mu Kirundi kubera ko ibintu vy'ingoma bigiyemwo indirimbo intambo vyose n'imico kama no gukora ibintu vy'ingoma kuzitangana zigena hino tubikoresha Kirundi. Kindi kintu ca kabiri navuze gifasha urwaruka dukeneye aya organizations dufise yari discover canke izindi hirya no hino dukeneye kurondera ukuntu twoza turakorana n'amadini dufise hano hafi yacu ari muri ntabwo tuvuga hano muri Arizona gusa aho myani mastate 50 ahari ntabwo ishira hamwe ntishobora gukora gusa litafatirikanyije n'izindi entities ziri muri iyo community. So Jane of ati yuko uravye ama community mesh yateye imbere ntabwo twebwe abarundi butumaze gutera imbere mu vyerekeye education traffic nkuko mwavuze cyaraba traffic abamafisa master traffic n'abadoctor ubu ivyo twabona muri project vision twadifise y'imyaka 10 bamye imyaka itanu gushika 10 guhera muri mu 2010 ni nkuko iza yaramaze gushizwa traffic abantu bize kandi abantu baracika. So kandi uravye muri aba bantu traffic akarorero uravye abantu bagiye baca muri ivyo bintu hari ibintu vyabasunitse cyane ni ibintu vy'imico kama ukacuraba n'intuze n'amatorero amasengero hirya no hino traffic pastor bagaze nko yababwiye kare ari mu bantu bakoranye na community za hano na organization dufise nyinshi hano kubwo kuyobora abantu ku mupira w'amaguru kugira ngo gwaruka araba abahungu imisore kugabanca nk'abigeme bakina umupira w'amaguru. Jane Lambert na Pastor Venat turafashanya mu gukora ibintu vy'imico kuntu vyerekeye ingoma ariko ivyo bintu byose tubikorera hamwe ntitwigeze tuvuga ati ntidukurikire amasengero ari hirya no hino kuko hari urwaruka ruri hirya no hino rukeneye twese dukeneye gukoranya hamwe ariko ikintu ndashaka tugerageze tugirondere ubushobozi ijambo rimuri tugire ntuze ya abarundi tugire community center yo wacu nitwamara kugira community center byanze kuja tura renting hirya no hino urabona nka turubu urabona ko ntabereye so nitwamara kugira community center ni ahandi ashobora kugira ntuze hano gutambira intambo zose zitandukanye activities z'abana mu kwigisha indimi z'ikirundi indimi z'igifaransa kuba bishatse ico kintu kizodufasha. Ikindi kintu naco nitwakorana yo masengero
aba youth urwaruka tubashobora kubahanahana hirya no hino, agakora muri bino ubundi agakora muri bijya, ariko rero navyo dukaca dukonera resource. Nta bikorwa vya hano bikorwa hata abantu batitanze, kandi nta bikorwa hano bidakorwa ata umuntu adasizemwo atikoze mu mufuko. Imana bahezagire, murakoze.